Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Mu Burundi ubutegetsi bwahagaritse gusenga kose mu masaha y'akazi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Namwe handitse uko Abarundi bazozinduka kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu ariko barasenga ari umwanya w'akazi kugira uce niyo manu yisabe iguhezagire kuvyo wakoze. Martin Nteretse n'umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi. Abanyamadini bakiriye bate icyo cyemezo? Ugusenga niko kwatabaye igihugu cyacu, ugusenga niko kwafashije igihugu cyacu gushika gishikiriza uno munsi. Simbona icyatumye bafata iyo ngingo. Iyo ukwizera kugabanutse mu bantu ibyaha bica byiyongera, leta nayo bizava biremera. Byari bikwiye ko bibanze guhamagara abarongoye amashengero imbere yo gushinga iyo ngingo kugira ngo babanze bategure imitima y'abakristo. Aba nabo ni bamwe mu bakuri insengero mu Burundi. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bakomeje guhunga ibitero by'abarwanyi baba MABI mu Bwongereza. Umudepite yasogoshwe icyuma ahita yitaba Imana. Naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutegetsi bwemeye gutanga impozamarira ku muryango wa Zemera ya Hamadi warashwe n'indege za gisirikare za Amerika i Kabul muri Afghanistan mu buryo butagenderewe. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Ayo hirya no hino tuhere mu Bwongereza aho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yategetse ko uburyo abadepite bacungirwa umutekano buvugururwa vuba na bwangu nyuma y'iyicwa ry'umwe mu badepite b'icyo gihugu kuri wa gatanu. Depite David Ms warimo guhura n'abaturage ahagarariye mu burasirazuba bwa Londres yasogoshwe inshuro nyinshi mu bigaragara nk'igico cy'iterabwoba ry'abatsimbaraye ku mahame ya Islam. Uyu mudepite wari ufite imyaka 69 n'uwa kabiri wishwe muri iki gihugu mu gihe cy'imyaka 5. Urupfu rwe rwateye ubwoba n'uburakari mu gihugu hose, abanyapolitiki batandukanye bamushimagiza nk'umudepite warangwaga n'umwete wanze umwanya w'ubuminisitiri muri leta kugira ngo yite ku baturage ahagarariye n'ibyo bakeneye. Umuvugizi wa ministeri yatangaje ko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Priti Patel wayoboye inama y'inzego z'umutekano kuri wa gatandatu yategetse ko uburyo abadepite bacungirwa umutekano buvugururwa. Perezida w'inteko ishinga amategeko nawe yavuze ko ashaka gusuzuma ingamba zo kurinda umutekano ku badepite nyuma y'ishwa rya Depite Ms watsinzwe mu cyumba cy'urusengero mu mujyi wa Leigh uherereye mu rugendo rw'isaha imwe uvuye mu murwa mukuru Londres. Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatanu yatangaje ko izatanga impozamarira mu miryango y'abantu 10 biciwe Kabul muri Afghanistan n'indege zayo zitagira umupilote mu kwezi kwa 8 mu buryo butari bugenderewe. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo ya Amerika John Kirby abinyujije mu nyandiko yatangaje ko arimo gukorana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika mu gufasha abakiriho muri uwo muryango kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 29 z'ukwa 8 igisasu cyo mu bwoko bwa misile kirashwe n'ingabo za Amerika cyafashe imodoka yari itwaye Zemera ya Hamadi akimara kwinjira muri parikingi yiwe. Abahitanywe n'icyo gisasu bose hamwe ni 10 harimo n'abana 7. Umugabo w'ingabo za Amerika General Frank McKenzie yatangaje ko ibi byabayeho ari ikosa riteye agahinda, yemeza ko iki gisasu cyahitanye abasivili b'inzirakarengane. Icyo gisasu cyarashwe nyuma y'uko umwiyahuzi ushingiye ku matwara ya leta ya Kisilamu yiturikirijeho ikindi gisasu gihitana abanyafghanistan 169 n'abasirikare ba Amerika 13 mu marembo y'ikibuga cy'indege cya Kabul mu kwezi kwa 8. Mukomeje kumva Radio ry'Amerika ivugira Washington DC. Ntimucikwe n'ikiganiro dusangira ijambo kuri iki cyumweru. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije azagaruka ku munsi mpuzamahanga wahariwe umugore wo mu cyaro. Ijwi ry'Amerika ibararikiye kugikurikira hamwe n'ibindi tubategurira mushobora gusanga ku rubuga rwacu rwa radio yacu voa.com. Ntibibagirwe kandi kuri amakuru agezweho ku mbuga zacu za Facebook na Twitter kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuhere mu Burundi aho leta yatanze itegeko rikuraho gusenga mu masaha y'akazi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko biri mu rwego rwo kubahiriza amategeko asanzwe mu gihugu. Gusa iki cyemezo nticyashimishije bamwe mu banyamadini. Desire Hatungimana araduha inkuru irambuye. Ubwo rwandiko rw'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje amenyesha ko atari ingingo nshasha yafashwe. Ati no kwibutsa kuko harabadohotse ku mategeko asanzwe agenga amadini biyemereje mu mwaka wa 2014. Martin Ninteretse amenyesha ko
Baburamatari babasavye kubahiriza ayo mategeko agenga amadini. Amenyesha ko ubu hibonekeza akajagari mu madini, leta nayo ikabitoreka abantu bahonyanga amategeko ibona arico gituma amategeko abwirizwa gukurikizwa. Kuvyo biri mu mategeko ibwirizwa rigenga kungene amashengero akora, na cane mu mategeko abaje gusaba ko amashengero yemererwa abafise uko arico bita kwiyemeza kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu. No mu byo bazana hariho ico bita programme de culte. Senga ni vyiza kandi turakenguruka n'Imana, turashima ko yadufashije mu bihe bitoroshe. Mugabo namwe handitse yuko abarundi bazozinduka kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu ariko barasenga. Hari umwanya w'akazi kugira uce niyo Mana yisabe iguhezagire ku byo wakoze. Abanyagihugu baganira na ry'Amerika basanga gusenga inyuma y'amasaha y'akazi ari vyiza. Amenyesha ko iyo ngingo bayishima. Hari igihe abantu babiruhukiye ugaca usanga bariko barabavuga batera induru, canke abana bacu barababuza kwiga, ndetse ugaca usanga ntibigenze neza. Jewe ku bwanje iyo ngingo mbona atari ingingo mbi, ndavye amasaha yo gusengera vyiza. Rero bo bifatira umwanya hanyuma bagasenga mu mwanya ubereye kugira ntihagire ubuhungabana. Abarongoye amadini bo siko babibona. Bamenyesha ko ari uguhohotera abashize imbere Imana. Bati ni no kudohoka kwiragi y'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza yasaba abarundi gukora basenga bakongera bagasenga bakora. Ugusenga niko kwatabaye igihugu cacu, ugusenga niko kwafashije igihugu cacu gushika aho gishikeze uno munsi. Nimba ko uno munsi igihugu cacu kiba gihagaze neza nuko ari abantu bafashe umwanya ukwiye wo gusenga no kurondera Imana. Simbona icatumye bafata iyo ngingo kugira ngo bahagarike amasengesho y'amasaha y'akazi. Simbona iyo mpamvu. Iyo ukwizera kugabanutse mu bantu, ibyaha bica byiyongera, leta nayo bizava biremera kuko ibyaha ntibyamara kwiyongera, abantu bakagira ukwizera kugabanutse. Numva ari ngorane cyane, kandi abakristo nabo ntabwo byoshobora kutugwa neza. Byari bikwiye ko ibanze guhamagara abarongoye amashengero mbere gushinga iyo ngingo kugira ngo babanze bategura imitima y'abakristo, kuko twebwe mu ruhande rwa gikristo b'abakristo nukuri ntabwo twabishimye. Ujya gusenga kometse nko kurya. Burya umuntu umushingiye ngo uzozurya amasaha ya naya nawe afise inzara cyangwa se afise ingorane muri we, usa n'umuntu mwishi. Kuko ugiye gusoma mu bitabo by'abami usanga abami kenshi iyo babonye ko mu gihugu hagize ikintu cy'ingorane kibaye bakoranya abantu bagasenga. Nico bwenge bagaza yaburije abantu gusenga, arabugara amadini. Murabona ibintu byakurikiranye ko byabaye ibintu bitoroheje abarundi. Mu byo baburamatari basabwa kandi n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu harimo gufatira ingingo abasenga mu ijoro bigatuma basakuriza abo babana. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika. Tugume mu Burundi aho kuva tariki 20 z'uku kwezi kugeza 20 z'ukwezi gutaha kwa 11 Minisiteri y'Ubutabera itangiza ubukangurambaga bwo kurangiza imanza zari zaradindiye. Abaturage bazifite barakangurirwa kugana inkiko zibegereye kugira ngo badacikanwa. Eloge Welikaneza arakomeza inkuru. Sinzi yakoze umuvugizi w'ubwo bushinganje yavuze ko kuva kwa 20 ku kwezi hazokurikizwa imanza zose zasozerewe na zasentare z'intango ariko ziradindira. Kongere hari igikorwa cyo gushika ku matongo kuzerekeye amatati y'amatongo zikiriko ziraburanishwa. Bizoba mu kingo cy'ukwezi mu ntara zose uko ari 18 zigize Burundi. Abanyagihugu bahamagarirwa kwitabira ico gikorwa. Iryo sekeza rikaba ritegekanijwe kuva igenekerezo rya 20 z'uku kwezi turimwo gushika kujya 20 z'ukwezi kwa 11 muri umwaka nyene turimwo. Bushiranganje buribukije abene gihugu ko hatanzwe ikiringo cyo kuva genekerezo rya 12 z'uku kwezi gushika kujya 18 kugira ngo basuzume ko imanza zabo zoba ziri ku ntonde z'imanza zirabwa n'iryo sekeza. Abakuru b'amasentare n'abajeje intwaro nabo basabwa gufasha abanyagihugu kugira ntihagire ubusigara datunganirijwe. Usanze urubanza rwiwe rutarimwo yoca yitura umukuru w'iyo sentare kugira ngo urubanza rwiwe ruje kuri izo ntonde. Ico gikorwa kikazorangurirwa mu gihugu cose c'u Burundi. Abakuru b'amasentare bakaba basabwa
kuvyifatamwo neza. Ubushikiranganji buboneyeho akaryo ko gusaba n'abajejwe intwaro kugira ngo basahirize mu kurarika abenegihugu. Ikibazo cy'imanza zindizwa kimaze iminsi kigarukwako n'abategetsi batari bake. Akarorero nako umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe. Oya nyinambari iryo karamu ry'ukuja mukondana abantu atari byo. Iryo karamu bazorivuna tuvugisha umunwa gusa. Abo tuzohamagara bakubwira ko batavyumvise bazobara umunwa gusa. Ariko iryo karamu ryandikira ibinyoma. Umuntu yatsinzwe, umuntu w'amafuti, umunyabyaha akaba watsinda, uri mukora akaba ari watsindwa. Wowe ukaja ngaho je namye mvuga ngo ukaja ngaho ukavuga ngo umurundi uri gutsindagira mwene wanyu kandi uzi neza ko mwene wanyu uri kuratsindagira ari mukuri. Wowe nturi n'umumerceneri, wewe nturi n'umucangero, ufise ubundi bwoko bwawe wisangije maka bagukore mu ntoki ngo baguheke mu mugongo ngo bagushikane kuri uya mutumba banyabutumba nimwisubireko. Janine Nibiziwe umushikiranganji w'ubutungane mu mpera z'ukwezi kw'indwi yashangashiwe agabisha kuzofuta mu kazi abacamanza yita ko baboheye igihugu amaboko imugongo. Abacamanza nabo bagiye muri ubwo rwego rw'ubucamanza kugira ngo babicishije sawasa ukamenya n'abantu bafite iyindi leta nayo ngo ndigenga niba ndiyishyurire ntakijya leta ntakisoko kuri nacyo kumwe n'igihugu kongera nkamuturukura leta ntakisoko aho muhagabire cyane. Abacamanza muze murabwirana mwabwije leta mwabwije abenegihugu mumenye mu myitwiza si ukuva mu mabanga gusa ni ukuva mu rwego rw'ubucamanza. Hariho abacamanza bagiye kubera akarorero abandi mu kuva mu mabanga y'abacamanza ku buryo bwo kuri teritwari y'Uburundi iyi duhagaze uwo mucamanza atakigera yitwa ko asubiye kuronka akazi k'ubucamanza mu gihugu cy'Uburundi. Ishirahamwe ntabariza rihani agateka k'abanyororo rivuga ko kudindiza imanza kubera imvo zitandukanye biri mu bituma amabohero y'amabogaboga atamvo. Jean-Marie Nshimirimana rirongoye uko niko abisobanura afatiye ku karorero. Umuntu afitiye ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nimba byobera muri parke bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko ariko ari mu ibohero ntaca ariko arahungukira kandi na wa muntu bitwa ko baciriye amande ntayo ariko araronka. Hariho dusanga harimo n'abatama cyangwa abafite zidya ngwara zidakira usanga aguye mu ibohero naho nyine tugahamagarira abacamanza bacayo mande y'umurengera mbega babisunze iki baragira amatohoza bakaraba ati amari tumuci miliyoni 10 yoba yaramaze gutunga ni miliyoni 2. Aho rero niho twere tuvuga ko ico kibazo ko tugiye kuvugana n'inzego zibijeje kugira turabe ko hariho izindi ngingo ubutegetsi bwofata. Ikibazo cy'imanza zidindira cyaravuzwe cyane muri aya mezi aheze. Mbere President Evariste Ndayishimiye mu mpera z'ukwezi k'umunani yavuze ko kiri mu bizingamitse igihugu ku ngero zose yemeza ko atazosubira kwihanganira amakosa akorwa muri ico gisata. Amatohoza yakozwe n'amashirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yerekana ko igisata c'ubutungane n'igipolisi mu Burundi ari vyo biza imbere mu gukwega amaguru mu gukora ico bijejwe kandi hari navyo bimunzwe kurusha n'ibiturire. Eroje Wikaneza, Ijwi ry'Amerika. Tuve mu Burundi tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage b'abanyamurenge ibihumbi n'ibihumbi barimo bahungira mu mujyi wa Baraka mu ntara ya Kivu y'Epfo barariterwa n'ibitero by'abamayimayi byibasiye imihana batuyemo mu bibogobogo. Inkuru ya Vedaste Ngabo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri uyu mujyi wa Baraka uri mu birometero 40 uvuye mu mujyi wa Uvira hakomeje gushika impunzi ziri guhunga intambara y'abagwanyi b'abamayimayi yatangiye kuwa gatatu wa kino cyumweru mu mihana itandukanye yo mu bibogobogo. Amahuzu yabo dore ukuntu ari gusa nimba yagwaye nimba ari isuya aha mushimbaki ku itorero rya Methodiste Libre ahakambitse ibihumbi by'abaturage wasangaga hari ababyeyi batandukanye n'abana abandi nabo bavuga ko bapfushije abavandimwe mu gihe hari abandi nabo ibyo bari batunze byose byanyazwe. Abiya Nyanzeguza ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 80 y'amavuko yahuza ava mu biyogobogo ya kabiri yageza ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu ahunze intambara yahurutse atambaye ibirato. Twabaye tuganiriye turisinziriye tuva kera bageze ku buvuzi zacu umuntu akaza yamabaduka nimba wararanye impuzu yawe uyambaye niyo wari kujana ntawagize atora akantu induru yamivuga no gushyika mu muhanda bakavuza induru wumva induru ubwenge bukakuvamo tukaza wita mu gihuru no kwita kisi twataye inene twataye inka twataye amatara haba n'isahani yo kunyweza amazi twamasuza ubungubu ni mukuru kandi Iminyati Manase nawe ashimangira ko iyi ntambara yangije ibintu byinshi byabo. Uko nguko ndaha ntabifite abana bamwe ndi njenyine abana batakaye
ndetse tugeze mu nzira inka z'abavandimwe banyu ziranyagwa ziragenda, abantu barafatwa binjizwa ishamba b'abagore, na n'ubu baracyari mu mashamba, n'ubu ndabona ko bari byude ibintu byaharibitse. Intambara turimo ni intambara itaraboneka, kandi iyo ntambara kugeza n'uba hondi. Nubwo abaturage bari guhungira intambara mu mujyi wa Baraka, bavuga yuko bamwe mu baturage bo muri uyu mujyi batangiye kubatera amabuye no kubambura ibyabo, bavuga yuko badashaka kubona ubwoko bw'abanyarwanda bita abanyamurenge. Kandi ikintu cya mbere dusaba cy'ingenzi ni umutekano. Uwo ni wo utugoye. Abaturage batuye Baraka bamaze abantu no kubatera amabuye, bamwe bakomeretse, ibibazo zabaye byinshi. Icyo dushaka cy'ingenzi ni umutekano, niwo tubuze, twawubuze tuvi muhira tugere na Baraka tubura umutekano. Uwo dufite mukeya twahwejwe na Monique na polisi yaraye hanga, ariko population kiratera amabuye kadutera amabuye no kuvuga ngo ntidushaka mu muhana wabo, ngo mugire ngo tuve mu muhana wabo, ngo duhunge, ngo tuve mu muhana wabo turi abakongomani. Ariko tuzi ko turi abakongomani, baba tuzizi ibyacu, baba batwiba ibyacu kugeza n'aya masaha. Gusa umuyobozi w'umujyi wa Baraka Jacques Mbuchwa Hussein mu kiganiro yagiranye n'izo mpunzi yazibwiye ko bazicungiye umutekano, kandi ko aho ziri Mushimbaki hari ingabo z'umuryango w'abibumbye n'igisirikare cya Kongo ndetse n'igipolisi biri kubarinda. Aba baturage bo mu Bibogobogo bashinja inzego zishinzwe umutekano za Kongo kutabatabara igihe imihana yabo yatwitswe hafi ya yose, abantu bagapfa ndetse n'inka zabo zikanyagwa. Major Dieudonné Kasereka uvugira igisirikare cya Kongo muri aka karere avuga yuko ari abasirikare boherejwe mu Bibogobogo, kandi ko ari agace bamaze kwirukanamo umwanzi. Mu ibarura rya OCHA, ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe imfashanyo, ryari rimaze gukora ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, ryari rimaze kwandika abaturage bateshejwe ibyabo bari Baraka 1576. Gusa hari izindi mpunzi zikomeje guhunga. Mumenye yuko usibye abaturage b'abanyamurenge bahungiye Baraka, abapfurero nabo bari batuye Ibibogobogo, hari abahungiye Kafurwe, abandi ya Bela ndetse na Kalinga. Vedasinga kugaragijwe ry'Amerika, Baraka mu Ntara Kivu y'Epfo. Ragijwe ry'Amerika ivugira Washington DC. Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugaruke mu Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba, aho guverineri w'iyo ntara François Habitegeko yabonanye na mugenzi we w'u Burundi Karen Bizoza, buramatari w'intara ya Cibitoke, mu rwego rwo kuganira ku buryo abaturage b'ibihugu byombi barushaho kubana neza, cyane cyane mu mikoreshereze y'uruzi rwa Ruhwa rusangiwe n'ibihugu byombi. Temistokle Mutijima. Nibyo biganiro bya mbere bihurije hamwe abategetsi b'izi ntara zombi kuva imibanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yazama agatotsi ubashize imyaka 6. Abategetsi bombi baganiriye ku mikoranire y'inzego z'ibanze mu ntara zombi hagamijwe gukumira iyambuka rinyuranyije n'amategeko n'ibindi byaha nyambukiranyamipaka. Bwana Habitegeko François ayobora intara y'Uburengerazuba mu Rwanda. Kwari ukugira ngo tuganire tumenyane nk'abayobozi bayoboye intara zihana umupaka, kuko hari byinshi duhuriyeho. Murabizi abanyarwanda n'abarundi dusangiye byinshi, dusangiye umuco, abantu barashyingirana, abantu bafitanye byinshi. Twagira ngo rero tuganire turebe n'uburyo twasubukura ibiganiro bikajya biba buri gihe, rimwe na rimwe byadufasha no kwirinda ibibazo nk'ibyo ngibyo bijyanye n'imipaka twavugaga. Bimwe mu bibazo aba bategetsi bavuze ko bashoboye guhurizaho no kubonera igisubizo ni ikijyanye n'amakimbirane ashingiye ku mikoreshereze y'uruzi rwa Ruhwa ishyamiranya abatuye ku mpande zombi z'umupaka. Bombi bemeranyije ko hari ibikorwa byo kugomerera amazi yarwo no kuyayobya byakorwaga n'abaturage bo ku mpande zombi bagamije kwagura imbibi za buri ruhande mu buryo butemewe. Bwana Bizoza Kareme uyobora intara ya Cibitoke mu Burundi aharagaruka ku byo yumvikanyeho na mugenzi we mu gukemura iki kibazo. Icyo cy'umugede twumvikanye neza yuko aho abo bose impande zose ku ruhande rwo Burundi aho baba barafashe uruzi bakarukatisha rwa ruje mu Rwanda habomogwa. Muri aka kaya tukivuga ni kuko aho meya abamusanteri nibamara gushika muri ako karere basha bagenda barigenzure barabaho hose baba bararugomeye barubabisha mu Rwanda bahabomore, aho barukatishije mu gihugu cy'u Rwanda naho nyene bagenda babomore, hanyuma rero bakurikirane barabe yuko mu byukuri ko atawuzosa kubikora. Ibiganiro by'aba bategetsi bije bikurikira ikindi gikorwa cyo guhererekanya abarundi babiri bakekwagaho icyaha cy'ubujura bakoreye i Bujumbura mu Burundi bagahungira mu Rwanda. Icyo nacyo cyahurije inzego zishinzwe kugenza ibyaha ku mpande zombi ku mupaka wa Ruhwa mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka. Ni nyuma kandi y'ibindi biganiro byaherukaga guhuza guverineri w'intara y'Amajyepfo mu Rwanda na buramatari w'intara ya Kayanza mu Burundi, nabyo byabaye mu ntangiriro z'uko kwezi kwa 8. Bishobora kumvikana nk'ibica amarenga kukongera kuzahura umubano kw'ibi bihugu bituranyi no gufungura imipaka ibihuza imaze imyaka igera kuri 6 ifunze.
icyo ni nacyo abaturiye iyo mipaka bifuza nk'uko ababo mu Bugarama mu karere ka Rusizi babibwijwe ry'Amerika. Twakundaga kuba twajyayo tukazanayo imikeke havagayo injanga, ariko ubu ngubu mu iminsi nta buryo wayibona nyine, ariko habaye ubuvugizi tukagerayo byatunyura rwose. Muri uko kutajya i Burundi rero byaduteye mu gihombo twebwe, ko umuntu yaracomokaga yagenda yazana nk'agakaziye kiwe ka fanta akabasha kubonaho igihumbi, ariko ubu ngubu ntabwo nyine ibintu byarazambye, ariko baramutse bafunguye ibintu byose byagenda neza, bana dufaranga tukaboneka bakajya kwiga. Ni icyifuzo basangiye kandi na bagenzi babo hakurya mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke.